Ezekiyeli ne warababwira ngo uwukora icaha wese niwe azopfa, ariko uwumvira Imana azokira. Usomye muri Ezekiyeli mu gice cya 18 ku murongo wa 4 haravuga ngo abantu bose nabanje, nk'uko umwana ari uwanje niko nase ari uwanje, umuntu akora icaha niwe azopfa. Arababwira ngo ubu kuvubu nihagira ugira ubwoba ngo azozira ibyaha bya se canke ngo se ngo azozira ibyaha by'umwana. Oya, umwana niyakora icaha azopfa azize ibyaha vyiwe, apana kubera se yakoze ibyaha. N'umuvyeyi niyakora ibyaha niya azopfa azize ibyaha vyiwe, ntazozira ibyaha by'umwana wiwe. Aravuga ngo ukora icaha wese niwe azopfa. Buryo uyu munsi nituriko turapfa mu buryo bw'umubiri, mu isezerano rya kera barapfa bakabatera amabuye bakabamanika bakagiri, ariko uyu munsi umuntu ntapfa kuko turi mu gihe cy'ubuntu. Nico gituma uyu munsi hirya no hino turi mu buntu. Umuntu naho yosambana twaramaze kubabarirwa, turi mu buntu. Hano sinzi ko ariko mwigisha, nonaho hiyo ko ari byo bariko barigisha ngo turi mu buntu. Nivyo turi mu buntu, Yesu yatuzaniye ubuntu. Haleluya. Urupfu rwa Yesu rwatwinjije mu buntu. Murazi yuko yitanze arapfa atacaha yakoze, yikorera ibyaha byacu. Twebwe nta mahera twatanze, nta kiguzi, ariko turonka kubabarirwa biciye muri Kristo Yesu. Uko niko yatuzaniye ubuntu. Turi mu buntu bw'Imana, ariko uwukora icyaha wese arapfa. Uyu munsi nidupfa ngo umuntu acagwa hasi bamuhambe, abantu bapfa bagenda, bakaba mu ishengero barapfuye, bakazana ibigira 10 barapfuye, bakavuga ubutumwa barapfuye, abantu bakaririmba barapfuye kubera ibyaha bagenderamo. Kandi nta na rimwe imburi zireka kuza. Nituzwe turindira imburi z'abavugishwa n'Imana gusa, umuntu akabona kujugumira, naho nyene akajugumira iminota mikeya. Iyo minota yahera agacavuga are kwanza ndabizi ko yavugishijwe n'Imana. Abantu bubu nibasigaye bagenda bivugisha. Hemwe umuntu akaguhimbura, burya n'ubuntu uzobugiriwe. Reka basi dufate ko ari karivugisha. Umuntu akaza akakubwira ngo va muri ubwo busuma urimo, va muri ubwo busambanyi urimo, basi no aho yoba yivugishije ukabuzi ko ubirimwo. Kubera ko atumbereye wewe kandi bigahurirana n'ukuri kurabikora. Hajya nta kintu Imana ikunda nko kubona umunyabyaha avuze ngo Mana bimwe naho ramwe umbabarire kandi ndabihevye. Nico ikintu Imana ikunda, niwe muntu Imana ikunda ikamwishimira.